Dusubiye kuramutsa abanywanyi bacu mudahwema gukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho kuri iyi mboneshakure. Niba ari ubwa mbere uhageze, ni Hejuru TV kugezaho amakuru havugwa hirya no hino mu bisata bigiye bitandukanye mu gihugu c'u Burundi. Ntuze gucikwa rero n'ingingo tubazaniye nkuko wabibonye kuri titire iranga aya makuru. Ni inkuru y'umubabaro ku gihugu c'u Burundi. Turaza kubigarukako vyose ku buryo burambuye. Reka rero tuyatangure tubaramutsa kandi tubaha ikaze mwe mudukurikiye muri imbere mu Burundi. Abarundi bari muri Uvira mwoba mumerewe gute? Mugire ico mushikiriza muri commentaire. Turabaramukije namwe n'abandi bagiye batandukanye bari mu bihugu bihana imbibe n'u Burundi, bari mu bice bitandukanye vya Afurika, mu buraruko, mu buseruko, mu burengero hamwe n'ubumanuko, namwe turabaramutsa ntitubibagiye. Ntitwibagiye kandi n'abandi benshi bari mu bice bitandukanye vya kure, ku migabane ya kure y'isi harimwo Amerika, Aziya, Uburaya na Australia n'ahandi henshi hagiye gatandukanye tutadondoye. Turabakengurukiye cane rero ko mwakoze kuri subscribe canke sabone. Ubu rero aho ibitigiri bigeze kuvuga ko abarenga ibihumbi 43 bafyonze kuri subscribe canke sabone kuri iyi mboneshakure, baronka amakuru n'ibiganiro vyacu bari mu bambere. Nabo rero niba utari wabikora fyondako kugira ngo bije bigenda uko. Igihugu kibanyi ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo cafashe ingingo ku gitoro cahora cinjira mu Burundi. Biri mw'itangazo ryo kuri uyu wa kane, igenekezo rya 4 kwezi kw'indwi 2024, ryatewe ku mukono na Mabiswa Selemani Jean de Dieu arongoye akarere k'intara ya Sud Kivu. Umutegetsi rero akamenyesha ko ahagaritse ico yise urudandazwa rw'igitoro ca magendu cahora kiva muri Kongo kikajabukanwa mu Burundi. Naho umutegetsi rero amenyesha ko yafashe iyo ngingo kumva z'umutekano w'abanyagihugu ba Kongo. Amakuru tohoje neza yemeza ko habaye kutumvikana hagati y'abarundi bahora baja kuzana ico gitoro muri Kongo n'abajejwe umutekano ba Kongo, vyatumye rero mu ndwi iheze haba imishamirano. Umwe rero mu bajejwe n'umutekano wa Kongo akaba yarakubiswe bikomeye ni imbonerakure zari zizanye ico gitoro kugira zikijabukane mu ntara ya Cibitoke hano rubibe n'ico gihugu ca Kongo. Ivyo bishitse rero mu gihe muri ino minsi abarundi bariko barakoresha igitoro kivuye aho mu gihugu kibanyi ca Kongo, naho abakigurira mu Burundi bakironka kizimvye cane. Tuvuze ko igihugu c'u Burundi kimaze imyaka 2 irenga mu ngorane zidasanzwe z'ibitoro. Benshi bakavuga bati se ko Kongo ariyo Burundi bwari bwizigiye, noneho vyoba bigiye kugenda gute? Muri ayo makuru tugiye kubigarukako ku buryo burambuye. Turaza kubageraho kandi n'ingingo yafatiwe abanyeshuri ba kaminuza y'u Burundi. N'ingingo zikomeye cane zo kugabanya ubusambanyi mu bushurashuzi muri iyo kaminuza. Ntuze gucikwa, nabibabwiye fyonda kuri subscribe canke sabone kugira ngo ntazoroje uracikwa n'amakuru n'ibiganiro tubagezaho. N'igitoro caba cahora kiva muri Kongo cafatiwe umukwabo nk'uko tubisoma mw'itegeko ryatewe ku mukono ku wa 4 Mukakaro na Mabiswa Selemani Jean de Dieu arongoye diviziyo ya Uvira, ngo kirazira kikaziririzwa gusohora igitoro canke ibindi bidandazwa mu kinywa bije gukanwa uruzi rwa Rusizi biza i Burundi. Mumva rero zifatwa n'iyo ngingo. Selemani akaba yanditse ko kujabukana igitoro uruzi rwa Rusizi vyatumye kizimba muri ako karere, aho iritiro yavuye ku mafaranga ya Kongo 3,500 ikaja ku 6,000, maze bigatuma rero kwiyunguruza kw'abantu n'ibidandazwa biba ingorane muri Uvira aho muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Ariko kandi iyo ngingo yafashwe mu ntumbero yo gukingira ubuzima bw'abakora uruja n'uruza rw'igitoro batikingiye, mbere bakinga n'ayandi masanganya bishobora gutera muri ako karere. Umutegetsi rero akagabisha acimitse indongo z'akanujejwe umutekano wese azohirahira akorohereza ujabukanya gatoro niyo ko bagakeye
uruzi rwa Rusizi ngo kajanwe i Burundi ko hazoshengezwa mu butungane, asigura rero ukuntu yemera guhungabanya ubutunzi bw'igihugu ca Kongo ku bw'inyungu z'ababanyi. Tubutse ko rero mu kiganiro kijanye n'urudandazo njyarukambibe cabaye igenekezo rya 14 Rusama uyu mwaka i Bujumbura, Jean Pierre Zembe aserukiye abanyamitahe mu karere ka Kivu y'ubumanuko yagirije abarundi kutorohereza umunyekongo aje kwisumira mu Burundi, mu gihe rero bo bareka abarundi bakaja kwivomera agatoro no kuzana idolari aho mu gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Benshi rero bari bazi ko ata kibazo gishobora kurangwa hagati y'Uburundi na Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, dore ko n'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye atomura ko igihugu ca Kongo ari wo mubanyi mwiza gifise muri EAC no mu bindi bihugu bikuje Uburundi. Rero ngo birashobora no gutuma hafatwa n'izindi ngingo zikomeye cane. Se abarundi noneho boba bagiye gukura igitoro hehe? Imipaka ya Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo ntiyemere kunyurwaho n'abagiye kuzana igitoro. Imipaka ihana urubibe ubwo rero ni hagati y'Uburundi n'u Rwanda, nayo irugaye ku ruhande rw'Uburundi. Ija muri Tanzania abarundi bajayo bagakubagurwa. Se abarundi boba bagiye kubaho gute? Ibibazo rero ngo bibandanya kuba ku barundi bari mu mwiheburo ukomeye cane. Abapware canke abanyeshuri ba kaminuza y'u Burundi baributswa ko isaha 4 z'ijoro hariyo saha ya nyuma aho atamwigeme yoba akirangwa muri home z'abahungu canke umuhungu akibarizwa muri home z'abigeme. Tubisanga rero mu rwandiko rwasohowe ku wa 4 n'ubuserukizi bw'abanyeshuri ba kaminuza y'u Burundi tegekanya ingendo n'inyifato zibereye umunyeshuri wa kaminuza y'u Burundi. Hambavu y'ivyo rero tuhejeje kubabwira ko kirazira kikazirizwa kwambara isengeri, inkofero, imipira y'amashirahamwe Remiteri na Econete, uduhenereza ku bigeme, amapantaro atabutse bita deshire, kambambiri, ibitenge mu bibanza nko mw'ishure, mw'isomero ry'ibitabo no muri salle polyvalente kandi no mu bihugu vya kaminuza no ku nkengera zavyo. Ikindi rero kigabishwa kandi kibwirizwa guhagarikwa n'amapiriye hagize iminsi yibonekeza mu masaha ya 3 z'ijoro ku kibuga ca basketball na volleyball biri hafi ya paviliyo ya 4, paviliyo y'icenda na Fakaguro ngo bidahagaritswe rero ngo abazofatwa bazokwirukanwa. Ubuserukizi bw'abanyeshuri ba kaminuza y'u Burundi bukaba bwibutsa ko ubuntu bwihabwa, ngo niyo mpamvu izo nyifato zokurikizwa neza kugira ngo kibonetse no mu police aho ari hose yame afise iteka. Ese dukurikiye ivyo vyoba bitomoye? Mu gihe hari umukenyezi yari yavuriwe mu ntara ya Ngozi ariko akaba aheruka kwitabira Imana ku bitaro Tanganyika Hospital vyo mu gisagara ca Bujumbura aho yari yungururijwe kuvurirwa. Urwego rw'abaganga mu ntara ya Ngozi barasaba ko hoshirwaho umurwi hatawegamiye kugira ngo kuri amatohoza ku rupfu rw'uyo mukenyezi. Umukenyezi rero yagiye kuri ivyo bitaro inyuma yo kuvurirwa kw'ivuriro Polyclinique ya Musenyeri Germain Martin mu gisagara ca Ngozi. Muganga rero yari yamwakiriye aho ku bitaro vy'i Ngozi, yahuye rero ahagarikwa arafungwa. Uyu mukenyezi rero amaze kwitaba Imana ariko mu nyuma yavuye arekurwa. Mu kiganiro rero yahaye abamenyesha amakuru kuri uyu w'indwi kuri uyu wa 2 kwezi kw'indwi 2024, muganga Guillaume Ntawukurirya yarongoye urwego rw'abaganga mu ntara ya Ngozi ashikirije ko anegura kuba abarongoye ibitaro vy'i Bujumbura barahagirije bagenzi babo bo mu ntara ya Ngozi ko aribo ntandaro y'urwo rupfu. Ibanki BCB ikaba imenyesha ko yinjije miliyaridi 19 z'amafaranga y'amarundi mu kiringo c'umwaka ugereranije n'ayari yamaze kwinjira mu mwaka uheze. Igihe nk'iki usanga iyo banki yungutse miliyaridi 12 n'igice. Amafaranga rero yitwa Resultat mu vy'ubutunzi n'amafaranga ishirahamwe risigarana nyuma yo kuriha amakori no kuriha ivyo risabwa vyose. Ayo mahera rero niyo ishirahamwe rishobora kugaburira abarifisemwo imitahe. Uwo mwimbu rero ushimishije ukaba uhura n'ikiringo BCB imaze ifise umurongozi mushasha nawe rero akaba ari Gisle Roger Rwenguye yagenewe mu mabanga yo kurongora iyo banki kuva mu kwezi kwa 4 2023.
Reka duhereze ku ngingo irabana n'umutekano ariko n'ubundi mu gisata c'impunzi, impunzi rero zitari musi ya 10 zarishwe mu ndwi imwe, ni mu bwicanyi rero bwavuye mu kajagari n'ibitero hagati y'imiryango y'Abarundi, Abanyekongo n'Abanyasudani bacumbitse mw'ikambi ya Kakuma mu buraruko bushira uburengero bwa Kenya. Bane rero mu bapfuye baturuka mu Burundi, abandi benshi harimwo abana barakubiswe n'igipolisi rero carahashitse kugira ngo ntihononekare ibintu vyinshi. Byose rero bikaba byaratanguye igihe imiryango ibiri y'Abanyasudani y'Epfo batana mu minwe hari kuwa 27 Ruheshi 2024 hadutse amatati hagati y'abayabaga babiri mu bwoko bw'Abanuer n'Abahanuake. Hari nabo benshi muri Sudani twiyumvira ko ari ugushwana bisanzwe bitaja gushika kure uko biri kose, kuko si irya mbere abo bantu bashamirana ngaha, bavyiganwa rero n'ababiri babibonye mu gice ca Kalobey, gisagara ca kabiri rero habereye imishamirano. Bukeye bwaho rero ibiziga bibiri vyaratoye hafi y'ikambi ya Kakuma, nico gihe ishavu ryaduga ku ruhande rw'ubwoko bumwe. Ubwoko bubiri rero bwaratanye mu mitwe amasaha menshi, barahakomeretse abantu benshi. Komera zindwi imiyabaga y'Abarundi n'Abanyekongo yaragiye muri urwo ruhagarara ngo bagomba rero gushigikira bagenzi babo b'abantu bake, niko vyabonwe umenyesha amakuru wa SOS Media Burundi. Mu bisanzwe rero Abarundi n'Abanyekongo baboneyeho akaryo kugira ngo basubize hasi uburakari bwabo mu bwoko bw'Abanuer ngo batubangamiye, twebwe dufatwa nk'impunzi zo mu biyaga binini, vyemezwa rero n'umwe mu mpunzi z'Abarundi. Ubu rero igipolisi n'abarongoye imiryango baramaze kwemeza vy'imfatakibanza ko hari abantu 10 bapfuye n'abandi benshi barakomeretse, harimwo umwana umwe. Bimwe rero mu biziga vyatowe mw'ikambi canke inyuma yayo, ya mishanuro yahavuye ihindukamwo imitego mito mito ku mabarabara aja i Kalobey. Vyabaye rero ngombwa ko haseruka igipolisi n'igisirikare kugira ngo intureka zigabanuke, n'inzira zisohoka n'izinjira ziracungerewe, bikaba bimenyeshwa n'umwe mu barongoye umuryango w'Ikakuma. Babazwa rero nuko impunzi nyinshi zahagaritswe. Umwe mu ndongozi z'imiryango y'Abarundi bakavuga ko hapfuye abarenga 20, ashimangira rero ko impunzi nyinshi zo mu miryango 3 zitaratorwa gushika n'ubu. Intwaro mw'ikambi yarasubijeho n'amazamu y'ijoro n'ingingo yo kuryamika abantu kuva isaha 2 z'ijoro. Impunzi rero zikaba zisaba amatoza kugira ngo abagirwa n'ivyaha bahanwe kandi hatuzwe ubwo bukozi bw'ikibi. Mw'ikambi ya Kakuma kabiharurwamo impunzi zirenga ibihumbi 200, harimwo ari ibihumbi birenga 25 vy'Abarundi. Ubwicanyi bwimonogoje bayibamwo rero nabo bakaba bayamiriza ico bita agatotezo ku bwoko gateye ubwoba, mbere kavuga ko n'igisirikare kibifisemwo uruhara. Tubakengurukire cyane ko mudahwema gukurikira amakuru n'ibiganiro tubagezeho kuri Imboneshakure ya Hejuru TV. Mbasabe kugira ngo ntimuzocikwe n'ibindi bitandukanye tuzobandanya kubagezaho masaha ari imbere. Imana ibahezagire.